twebwe abantu ukuntu tumeze kenshi dufise tendance yo kutarondera amasolution ari divine ku maprobleme yacu ari terrestre. Dufise ibibazo nk'abantu bari mu buzima, ariko kenshi uzokwamusanga inyishu z'ivyimwemu tuzirondera inyuma twagerageje ibindi bintu byose. Ugasanga kenshi turanegrija, uzoza usanga hari ibintu nabonye abantu bakubwira ngo shango werve ngo wahugeze ngo urakeneye ko bagusengera. Sinzi ko muravyumva ivyo bintu. Ngo vuba ngo hasigaye ngo naho gusenga. Donc abantu iyo bariko baraturangira Imana umengiza en dernier recours. C'est comme si gusenga ari ikintu dukora twamaze kugerageza ibindi bintu byose. Twagerageje ibindi bintu byose. Au départ twese twarondeye Yesu kuko bamuturangiye nk'uwo duhigisho y'ivyari vyanse. Ariko burya Yesu si uwo kurondegwa kuko ibindi byose vyanse hama ngo icicika option ya nyuma, ahubwo Yesu ni uwo kurondegwa bitarananka. Uyu mugore yagize ikibazo c'amagara, Bibiliya ivuga ngo amara imyaka 12 muri Mariko yivuza. Aha kuri passage nyene batubwiye ngo yagize gute, ngo uko yivuza Bibiliya ivuga ngo sa situation allait en s'empirant. Ni ukuvuga ngo vyagiye biba bibi kurusha uko vyatanguye. Ayandi ma version arakwereka yuko aba baganga yagiye kuraba, ntimwibaze gusa ngo n'aba specialiste bo mu bitaro bikomeye babahinga, ariko uyu mugore yaranaraguje. Uyu mugore yaragiye no mu bintazi kugira ngo agerageze kurondera solution y'ingwara yiwe. Ariko kandi ngo vyose amaze kubigerageza imyaka 12 yumva amakuru ya Yesu. Ndashaka kubwira umunsi muri kino gitondo yuko hariho ibibazo dufise bitari bikwiye gufata imyaka 12. Ndagomba ngo hariho ikibazo ushobora gucamwo kigafata igihe kirekire kurusha iyo cari gufata, atari uko Imana ishimye ko aho hantu haguma igihe kingana gutyo, ariko ico kibazo cabaye ikigutwara ahantu hukugera aho uzomenya ko ukeneye Imana.